Okay, shalom. Shalom. Amahoro. Amahoro. And please introduce. My name is Joshua and I am from Indonesia, Jakarta. Izina ryanje ni Yoshua, mva muri Indonesia, Jakarta. And it's my second time in Burundi. Ni inshuro yanje ya kabiri mu Burundi. I know that this place is so beautiful and so great. Iki kibanza ndazi ko ari ciza, kimeze neza. And I believe that God has a big plan for this country. Ndazi ko Imana ifise umugambi ukomeye kuri iki gihugu. I came here the first time last year. Naje inshuro ya mbere hano mu mwaka uheze. And I fall in love with this country. Numvise nkunze cyane iki gihugu. We made a big crusade last year. Twarakoze igikorane kinini mu mwaka uheze. And we just finished our crusade yesterday. Kandi ejo twararangije ikindi gikorane. And this year we met the president himself. Uwo mwaka twarabonanye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. And I believe that this is not the last time that I will come here. Kandi ndizera ko yatari inshuro ya nyuma nje hano. But I believe that God has a bigger plan. Imana ifise umugambi munini cyane. And this is a divine connection. Kandi ubu n'ubufatanye budasanzwe. And I will come back again nzogaruka kandi with a bigger team. Nzananye n'umugwi munini. Maybe in the end of the year in 2024. Kumbure mu mpera z'umwaka mu 2024. Or maybe next year. Canke mu mwaka uza. But I believe that this is not our last trip to Burundi. Ico nizera nuko iyi atari inshuro ya nyuma mu Burundi. And I believe that every time we come here. Kandi ndizera igihe cyose tuzoba tuje hano. There's going to be a godly improvement in this country. Hazohora haba ubuntu bw'Imana bwiyongera kuri iki gihugu. And today I have a message of God. Ndafise ubutumwa bw'Imana. But before, let's pray. Imbere yuko dusoma reka dusenge. Lord Jesus, thank you for today. Mana twagushimiye kubw'uwo munsi. We thank you for your blessing. We thank you for everything. Twagushimiye kubw'umugisha wawe, twagushimiye kubw'ikintu cyose. And today open our ears and open our heart. Ndavuze ngo wugurure imitima yacu n'amatwi yacu. So we may understand your words. Kugira dushobore kumva ijambo ryawe. So it's not just a message that we hear. Si jambo gusa tugomba kumva. But the message of God that we listen. Ariko ribi jambo ry'Imana twumviriza. And it's going to be a seed that's going to grow. Kugira ribe imbuto ikura muri twebwe. Thank you, Lord Jesus. Urakoze uhoraho Yesu. We pray, amen. Turasenze turizeye, amen. I want to read from the Bible in Galatians 4, verse 7. Ngomba gusoma mu gitabo c'Abigalatiya igice ca 4 ku murongo w'indwi. In Galatians 4, verse 7. Abigalatiya igice ca 4 ku murongo w'indwi. In the Bible said, "For now we're no longer living like slaves." Nico gituma utakiri umushumba. But we enjoy being God's very own sons and daughters. Ariko uri umwana wayo kandi ko uri umwana wayo uri umuragwa. And because we are his, we can access everything our father has. Kuko turi abana biwe tugomba kuronka ibintu byose data afise. Amen. Amen. So you need to understand that in the Bible said, ugomba gutahura ico Bibiliya iri kiravuga. There's a transformation. Hariho uguhindurwa. From slaves to sons and daughters. Uva mu bunyagano uja kuba umuhungu n'umukobwa b'Imana. Not just from slaves to a normal. Atari kuva mu bunyagano uja mu bisanzwe. But from slaves to sons and daughters of God. Ariko kuva mu bunyagano uja kuba umuhungu n'umukobwa b'Imana. And you need to understand how big and how wonderful is this message of God. Ugomba kumva ingene ubu butumwa ari ubw'igitangaza buva ku Mana. Slaves has no rights at all. Umushumba nta burenganzira afise na butoya. Slave needs to work every day for nothing. Umushumba akora imisi yose atacakorera. Because they are bound, because they're losers, sometimes they become slaves in that day. Kubera ko baba baboshwe, baba baraho baracitse inyagano uwo munsi. But the sons and daughters, they receive everything. Ariko umuhungu n'umukobwa baba bafise vyose.
In Indonesia, I have one son and one daughter. Muri Indonesia mfise umuhungu umwe n'umukobwa umwe. And every time that we go to the malls, we go to the supermarkets. Igihe cyose turajana ku isoko, turajana kuri supermarket. And I believe that when God bless me, ndizera ko Imana yampezagiye. And maybe my son or my daughter point at something, some food, some bread. Kumbure umwana wanje harahanyereka ibyo kurya runaka, umukate. Or maybe some toys. Canke ikindi gikinisho. You know the heart of the father. Mbega urazi umutima w'umuvyeyi. I will say to my son and daughter, just take everything that you need. Cambwira abana banje ntumwe wese natora ivyakeneye. Why? Kubera iki? Because they are my son and daughter. Kubera ko n'umuhungu wanje n'umukobwa wanje. You need to imagine if I bring my slave to the supermarket. Woshobora kwibaza igihe noba nzanye abakozi banje, abashumba banje mw'iyo soko. Even though today we have no slaves in Indonesia. Uno musi nuko tudagifise abaja muri Indonesia. But a slave cannot do something like my son and daughter do. Abaja barashobora gukora ibintu abana banje n'abakobwa banje bashobora gukora. And in the Bible said, Bibiliya ivuze, you are God's son and daughter. uri umuhungu n'umukobwa b'Imana. You are not a slave. Nturi umuja. Burundi, you are no longer a slave of sin. Uburundi sumuja w'icaha. Burundi, you are no longer a slaves under the law. Uburundi ntumuri abaja bo kuba munsi y'amategeko. But you are God's very own sons and daughters. Murabana by'ukuri w'Imana, murabahungu n'abakobwa bisumba byose. Let's open our Bible in Matthew 7 verse 9. Reka dusome Matayo igice ca ndwi umurongo w'icenda. Matthew 7 verse 9. Matayo igice c'indwi ku murongo w'icenda. Is there anyone among of you, if his son asks for bread, you will give him a stone? Hari umuntu muri mwebwe umwana wiwe yomusaba umutsima akamuha ibuye? Or if he asks for a fish, we'll give him a snake. Canke yomusaba ifi akamuha inzoka? So this is a story of a normal father on earth. Iyi ni inkuru y'umuvyeyi asanzwe wa hano mw'isi. So you need to imagine and you need to understand if earthly father Ugomba kwiyumvira ukibaza nti mbega data wo mwijuru will never do like this. ntashobora gukora ibimeze nk'ivyo. You will never give a stone if your son asks for a bread. Ntushobora guha ibuye umwana wawe igihe agusabye umukate. Or if your son asks for a fish, you will give a snake. Canke umwana wawe agusabye ifi ngumuhe inzoka. Something dangerous for your son and daughters. Ikintu kibi ku muhungu wawe canke umukobwa wawe. Something that cannot be eaten. Ikintu gishobora kumukomora. And you need to understand that you have not just an earthly father. Ugomba gutahura ingene abavyeyi ba hano mw'isi, but this is a godly father, a divine father. Ko Imana yacu yo mwijuru ari Imana idasanzwe. So if the earthly father will never do this, namba umuvyeyi wa hano mw'isi adashobora gukora ivyo, then your true father mbega so w'ukuri will never give a stone if you ask for a bread. ntazokwigera aguha ibuye igihe umusavye umukate. So I believe Rero ndizera that Burundi, you are no longer a slaves. Uburundi ntimukiri abaja. You are not an orphans. Ntimuri imfuvyi. But you have a godly father. Ariko murafise Imana y'umuvyeyi. And I will close with this. Ngomba kurangiza n'iri jambo. And now, after you understand that you have a godly father, ubu ndizera kutahura kufise umuvyeyi, Imana umuvyeyi. Now you need to understand what is your part. Ugomba gutahura uruhara rwawe as a son and daughters. nk'umuhungu canke umukobwa. Let's open our Bible in Matthew 3 verse 16 and 17. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice ca gatatu umurongo wa 16 na 10. I will close this short sermon with these two verses. Nza kurangiza n'aya majambo In Matthew 3 verse 16 and 17.
Matayo igice ca gatatu umurongo wa 16 na 17. After Jesus was baptized, just as he was coming up out the water, the heavens opened, and he saw the Spirit of God descending like dove and coming on him. Yesu amaze kubatizwa aca ava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona mpwemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. And a voice from heaven. Buno rero ijwi riva mu ijuru riti. You need to understand that this is the divine moment where Father, Spirit, and Son is joined together. Ugomba gutahura ko iki gihe cari igihe kidasanzwe aho Imana Data n'Umwana na Mpwemu Yera bakoze ikintu. This is one of the wonderful events in the Bible. Ubu ni mukuru udasanzwe muri Bibiliya. That it is written in the verse. Biranditswe ubwa mbere. Where the Trinity of Father, Son, and the Spirit is on the same place. Aho ubutatu bw'Imana, Umwana na Mpwemu Yera bari mu kibanza kimwe. In the same platform. Mu kibanza kimwe. And remember what God said to Jesus. Wibuke ico Imana yavuze kuri Yesu. This is my one dear Son, in him I will take great delight. Yavuze nti ubu ni umwana wanje nkunda, muri we ndahimbagwa. In Indonesia, there is a lot of type of Christian is growing. Muri Indonesia hari abantu benshi bariko barakura, imigwi myinshi y'Igikristo iriko irakura. And some religions start to make a debate. Kristo bamwe bagerageza kubiharirako, kubiganirako. And they're like a small type of religion. Hariho imigwi imwe y'amadini where they call themselves as a Christian. Bonyene biyita abakristo. They're debating that if God is love and God is forgiving, bakavuga ko Imana ari urukundo, Imana kwiharira, we can do anything, even sins. Bakavuga ngo turashobora gukora ibintu ibyo ari byo byose n'ibyaha. Because God loved me and God will forgive me. Ko Imana inkunda, Imana irambabarira. And some type and some group of people said, hari uyindi migwi y'abantu ivuga, if we receive Jesus as our Savior, wakiriye Yesu Kristo nk'umukiza wawe, we can do anything bad, anything good, anything. Urashobora gukora ikintu icyo cyose cyiza canke kibi icyo cyose. And still God will accept us. Kandi Imana ikazoguma itwemera. And there are people that ask me, what do you say about this? Hari abantu bambajije nti wewe ibi ubivuga kwiki? And every time that this kind of trap question is coming to me, igihe cyose imitego mweni yirakunda kunzako, I will open this verse. Hanyuma canugurura hano bwa mbere. If you understand about the sonship, igihe utahura ibijanye no kuba umwana, if you understand the role as a children of God, ugatahura amategeko nk'umwana w'Imana, you will never debate something like that. Ntushobora kugira ikiganiro ku bintu nk'ivyo. And usually I will say a story. Reka ndababwire inkuru. One day my daughter is 3 years old. Umunsi umwe umukobwa wanje afise imyaka 3. He played with a glass of water. Yariko arakinisha ikirahuri cy'amazi. And I say to my daughter, hama ndabwira umukobwa wanje, stop playing with the glass of water, it can be broken. Reka gukina n'ikirahuri cy'amazi kuko kirashobora kumeneka. And if it falls, it will be dangerous. Hamwe comeneka cotera ingorane zikomeye. But she is 3 years old. Afise imyaka 3. And she did like, look at me, daddy. Yariko aravuga ngo ndaba papa. And she starts to play with the glass. Atangura gukinisha ico kirahuri. And suddenly, prang, and it's broken. Ako kanya ca kirahuri kigwa hasi kirameneka. And the glass is shattered everywhere. Utumanya gudusanzara ahantu hose. And I said, Miel, my daughter's name. Ndahamagara umukobwa wanje izina ryiwe. Stop moving. Canabwira nti reka kugenda. And me as the father, jewe nk'umuvyeyi, I started to walk within all the broken glass. Naciye ntangura kugendagenda aho hantu hari uturahuri twamenetse. And I lift my daughters.
Chandaterura uriya mukobwa wanje. I put her in the same place, in the safe place. Mu kibanza kitari mwubwo bujanjwagu. I clean all the glass. Chandahanagura twatumanya twose. And I said to my daughter, don't do it again. Chandabwira umukobwa wanje ntuzusubire kandi. And now I will ask you. Ubu rero ndakomba kukubaza. Do I forgive my daughter? Mbega narababariye umukobwa wanje? Yes, I forgive my daughter. Egome narababariye umukobwa wanje. And do you know what my daughter did since that day? Mbega urazi icyo umukobwa wanje yakoze kuvuja munsi? She never plays with the glass again. Ntarasubira gukinisha kirahuri na rimwe. Because she understands this. Kuko yatahuye ibi. That it will bring no delight if she breaks the glass again. Ntibishobora kuzana umuco igihe yosubira kumena kirahuri kandi. It's the same with us. Nico kimwe na twebwe. We do a lot of mistakes. Turakora amakosa menshi. We break so many glass. Turamena ibirahuri byinshi. We make so many sins. Turakora ibyaha byinshi. And God forgives us. Ariko Imana iratubabarira. But is it bring a great delight to God? Mbega ibyo birazana umuco mwinshi ku Mana? And if you understand the role of being a son and daughter, igihe utahuye itegeko ryo kuba umuhungu n'umukobwa b'Imana, you will understand if you break a glass one more time, your father will forgive you. Urashobora gutahura ko niwamena ikirahuri rimwe papa wawe azokubabarira. But they will never play with the glass anymore. Ariko ntuzokongera gukinisha ikirahuri na rimwe. That is sonship, daughtership, and the role as a children of God. Ubwo nibwo buhungu n'ubwigeme bwo mu mategeko y'Imana. So now Burundi. Ubu rero Burundi. God takes you as his own children. Imana yarabakiriye nk'abana bayo bwite. But now our role, what we need to do, igikorwa cyacu icyo tugomba gukora, we need to repent. Tugomba kwihana. And go to your church. Ugende ku ishengero ryawe. And give yourself to be baptized. Wewe nyene witange kugira uvuko bwa kabiri. And start walk in the path of holiness. Ukugira utangure kugendera mu nzira y'ukugororoka. And God will change this nation. Imana izohindura iki gihugu. You cannot do whatever you like. Urashobora gukora ibyo ukunda gukora. You cannot do whatever you like to do, sins and so many things. Urashobora gukora ibyaha ukunda gukora canke nibindi. Because when the King of Kings ariko igihe umwami w'abami take you as a child, akwakiriye nk'umwana, now you are the son and daughter of King. Ucumenya ko uri umuhungu canke umukobwa w'umwami. Long time ago you need to wear the robe. Gihe ca kera wategerezwa kwambara ikanzu. You need to learn manners, how to drink, how to eat. Ukiga ingene ufungura, ingene ushobora kunywa. Because now you are the son and daughter of a king. Ubu rero ko uri umuhungu n'umukobwa b'umwami. And that's the same thing with today. Nico kimwe nibiba. God wants to bless you. Imana ishaka kuguhezagira. And now behave like a son and daughter of a king. Gira umwifato w'umuhungu n'umukobwa b'umwami. And remember that you are God's very own sons and daughters. Kandi ugomba kwibuka ko uri umuhungu n'umukobwa b'Imana nzima. Now let's pray. Reka dusenge Imana. Lord, I want to pray for Burundi. Ngomba gusengera uburundi. This is your sons, this is your daughters. Ubu n'umuhungu wawe, ubu n'umukobwa wawe. Makes us understand, Lord. Imana dufashe gutahura. Our job as a children of God. Igikorwa cacu nk'abana b'Imana. We want to repent from our sins. Tugomba kwihana ibyaha byacu. We want to repent from our iniquity and transgression. Tugomba kuva mu bigabitanyo byacu. Lord, we give our life one more time to you. Mana turaguhaye kandi ubugingo bwacu. Give us the hunger and thirst of you. Duhe inzara n'inyota byo kugushaka. Teach us. Twigishe. And makes us your own children. Wongere kutugira abana bwite bawe. Thank you, Lord Jesus. Urakoze Mana uhoraho Yesu Kristo. I bless Burundi. Ndahezagiye Burundi. I bless this
television ndahezagiye n'iyi televiziyo in the name of Lord Jesus Christ. mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. And God bless you. Imana ibahezagire. And we love you, Burundi. Kandi turagukunda Burundi. See you. Tuzosubira.